Kandi Natasha nyene yubahwe je nguma ndamuvuga neza mu Burundi. Imana n'ukuri muhezagire imuha inkomeza ahora no mutima w'urukundo. Reka bafise umutima wo gutanga turabazi. Acinzira Yesu agira neza. Naco abavyo mise bavyumvise. Numva ngo yaragusengeye. Yarasengeye nanafukama. Acha yabike wabigenjeje gute? Twereke nyakuba musengere kubahwa atwara uburundi nijya mutemeranda amen nyakubahwa n'ukuri ndamusengeye Imana imurinda bisi ndazi ko barura Imana imufashe inkomezi ahezagirwe amen ceno mubarira ate kweri nyakubahwa kweri ticenkeneye kweri umfasha ahantu ndima kubera iki kiri kumana imisi yose mu mwidoge kiri kuturasamo ariko nta nkunda yambwiye titeje nteye imbere uzobuteye imbere n'ikintu cyamabazi rero nk'ikihora kiboyi ndazi batera izo nkuru Ebana kumbe kwa kuntu ubona udufiriti nawe ufite inzara y'umusokoro ndakenera turirimbira akarimbo ka Bana Boy kama wo buzi kumwe Angelina ni Angelina isho boy isha skede sa boy aka danger so sakima so gare so president so you can play bombo ka uyu mwana ni so za kichwa za kuwaza nabona zansiga murine Alete selete bisiriye rero izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen Yesu habwe icubahiro Mana uduhaye umwanya wo kuvuga suko twari beza kuruta bose ego Mana uhabwe icubahiro abandi namba uce wumva batangura kuvuga ibiganiro batamanze gusenga mugabo urazi ikintu ugize je yarapanze yuko nza gutangura ariko uduhezagira bro reka tutangure tubaramutse ko dutanguye kwishira mu n'abafana maboko y'Imana cyambere ni abakunzi ba Arashe abakunzi ba Kings Family Burundi reka turabashimira cyane niteka ridasanzwe nitwa MC Egundos behind camera but mix easy ariko murabona neza yuko nakiriye go ari ngana umujene yitwa MC Golagos kuva kuri Kings Family yambaye nitri ku Pamba Classic ebana singa mu Burundi gusa umeze neza man ndashima cyane ndakeneye kumunyakirira amadesa B energy inyuma ya kamera mwitwe but mix kandi na Rene Lactic ni ya Chekinu chekimbabazi abadashoboye life abatazi kugira ku ngoma gitari turabazi yego rekere tumwakire amadesa ndakeneza neza yuko watanguye dusenge yego ariko turirimbira karirimbo k'Imana gospel music yanyohe y'Imana acinzira Yesu agira neza naco abavyo mise bavyumvise ariya ndirimbo ni yandi iyo sinziganyi murameze neza none safi kweli Imana ishimwe shanshuti yanje kweli uno mwaka wiyumvamwo gute uyu mwaka nyene ni gukora pana ziga ndirimbo zakiri kungwa hanihe ibintu vy'ubuyu wayi gusa ahanihe wabonye akaluku ka 2026 bagirira uku yagomba yingurire bro bagira uku barabaho kaluku k'amatente nari bagi kabasigurire yego umuzungu umwirabure kubera aba diaspora bagiye hanze bamenye abazungu guma baponda imari achasha suza kichwa none gundose aho gapira we nubona kari kakandi Satubi yari yambaye Satubi je aha ni kwisi akajya rihenze avuga aha ni kwisi ngo aha ni uri mu ijuru Madesa arabona guma bashaka kukuduza izina baguma bashaka kwitwa Matruwasa wewe uvyiyumvamwo gute na Matruwasa tuzohashika namvura idayitabari agasema niyo kwa Nowa yaraheze ariko bonane yagenze gute yagenze fresh naramukije mama wanje numva ngo yaragusengeye yarasengeye nanafukama acha yabike wabigenjeje gute twereke mu boss wanje kweri yarampaye sase nkana amwatije ngaha sinoguma ha muri gisagara nikamanze kugatumva ndashika ndabaramutsa baryoherwa me ndamusokana araryoherwa ndamuhana umucuraza abanyerera ariko tutari mu muceri nawe ko bawuye nze ubonwe ku nyama achasha hakujayo mwizabe ni he
mu bwiza yatse hari haheze igihe kingana gute imyaka 5 utaja kuraba mama yego nubwo narahase bakikubona byagenze gute banyakiye neza tamadesa boy ngo bashaka ngugira amasho n'amasho ndafise niri munaka ndiko ndandika muri ne acha uyo mwana ni so zakicwa wumva bingana nige yakiriko ngo hani muvyomere uyo mwana ni so zakicwa zakuwaza nabona zansiga muri ne abalete serete ariko Matesa abafana bacavyumviriza akona karirimbo kawe gashashe kitwa muri ne zogasohora yaye mu minsi ndose ariko jego ndose je nzogutwara muri studio yego turabe oya gasubiremo muri ne mwana ni so zakicwa zakuwaza nabona zansiga muri ne rega bari cente ngaba barabibona niba visa amaso navyumva n'amaso kandi ubu nahinduye n'izina banyita maskio umviriza amadesa aka maskio amatwi mu kirundi tumviriza amadesa wiyumva gute cine umva neza kuba nkomeye visa umwaka amahoro naho barura bagira ntemgo tuzobana ariko twifuriza umwaka abandi kandi rero nababwiza ukuri na double chevyo ramunani kuri live twaravyibone kuri telefone muri 2000 komvyo urana urege ko yaciye habura urege ngo cewe ndakatsa arahabura na bifese yaciye habura muko double china ndiuka yaravise baramugiye ati we manzi ukore tize ati live biranga ngo kuri kwimana bifese nawe cyo namwemere ngo turi muri Spotify washike kuki yego kandi Natasha nyene yubaho cyo ngoma ndamuvuga neza mu Burundi mukari karabi narabonye aka video abande karaha amantutse nyama amabashe kwe ariko ndiko nanamusenge ndafukama sha Natasha zobikora Natasha ni mama twuba mama bosiridi oya reka ujyara banje sitsagi wiwe no kuyarura bya bisosi bikatse sinja ukabitabura ishengesho imana nukuri muhezagire imuha inkomeza ahora n'umutima w'urukundo reka bafise umutima wo gutenga turabazi n'indirimbo shasha ngo sikosa nakajewe no muce muzakwana kuri YouTube sikosa none amadesa wifuza gushika he mu muziki kwera jewe ikintu nkeneye gukora nkeneye kuzoba nka Buruna Boy niko ndahabura Angeli agace nuduza ukire kubera nka Burna Boy ego canke riri weyini ndiko ndahabura hanihe rero Madesa na tatafise ego kweri oya kubera siza kuhindura ngo amatatu nzozizana one day atamuntu samarira rero umubiri wose nkariri weyini ufise gahunda yo gucapa amatatu hose naho nzotangura izina rya data Imana yubawe aha naho amadesa tibararura bisi maskio amadesa hagati ya Barcelona ya rukundana cewe ibintu vy'umupira kuko barazina bahaye impano bro yego we ni kuririmba cewe ni kuririmba n'amakomedi yego bari muririmbya kubabaza cyane umwumvise no mu matwi yawe udashaka kumwumva kiriku kubera iki kiriku man imisi yose mu mwidoge kiriku turasamuga ariko nta nkunda yambwiye ati cewe nteye imbere uzobuteye imbere je gijo kintu narakibitse narabata nabisi kubiri ko bameze ukweri Satbina Satbina yambwiye ati pambana yakora ati pambana uzoro kandi ngo wa mu manager ngo yandondira ubona amatso gushika mu gisagara bamwita gute Kenpi ngo nimba ari Kenpi nawe nyene tuzomumviriza ivyi wiwe Imana iduha umwanya tuzomubade cyo yandondere cyane ariko dukubitira ga freestyle kindirimbo wewe ukunda cyane yiwawe oya cindirimbo nkunda y'umufana aha mu Burundi nkunda kumvirira sana iyo nababayeho niko ndarira nkundya ndirimbo ti nashitse kwisi dawe na mama yasatura bigero raba ukuntu yasasate pino kuri Imana reka sikwasa nawe nyine rabo ni noti raba ni noti mama we ni impumyi
iraba satu ukuntu yasa tuce turavugisha ukuri maze ubu nikuza umuntu aravugisha ukuri iraba satu ukuntu yasa igasura yo kuntu yasa yari mana afasha Imana igira neza nta umuntu ariko ndakena neza yuko araka dance nigeze kubona muri ya concert yawe ariko aratama ka wa ngo fisuru twero nini unero rutwe murabe muri kamera urubona bitwa ari rurerure Sinzi gusa ruri mu bwo bwe ariko ndifitiye akabazo yego kubera ikintu cyose kuri madesa kiba gifite icyo gisiguye utwo turongo tubiri dusiguye iki n'amabarabara abiri nimba zogenda mu ijuru nimaze ko na satani sinzi wewe utaka ko kwakirwa nande n'Imana yo mu ijuru Yesu atuvura mu gatondo Imana kubera n'abametsima n'abafana banje iyo mbyutse nkute kimweso cyana gadatika mwantanda Mana turakotse kuba mbyutse nkomeye to wubahwe hama nkatacana maremare rero nimba duhana namufana nimba siga ivyo bitanu mu bicumi amatesa arakunda jewe oya nta mushe je nta mushe ya iganiro cha wa mukobwa cyarakunaniye gutongoza kumutera imitoma gusa yari cheval irenze barazi yatayizo ya mwana Matesa wewe ziyataye warazibonye oya kubera kera barangiriye nabi banyiba mahera barampenda bakampenda sinasafye ubwenge Imana ati Imana afashe ubwenge yego tinirira mahera ndayabikaha munda mbonaho mpombeye cyo nemeye ko rangice pambarira hose bro nimba bashira ino inyuma yani soza kuwaza soza za kumedite zo kuyumvira je ngomba umusilista kwambika yakwambitse iyo style kwe niga boy fashion akorera ko ya kanyose na Oscar ndamwemera hora ko abantu bamatse kunkura amateka nitwo bavuga bose yego ni benshi bariho kandi nabo mfaka barahari abo mfaka ni bande yo mugari ko twibagiye Garafred sinasengeye musengere kubahwa atwara uburundi nijya mutemeranda amen nyakubahwa n'ukuri ndamusengeye Imana imurinda bisi ndazi ko barura Imana imufashe inkomezi ahezagirwe amen uko niwo muntu dufise ngaha mu Burundi Garafred yego kubera niwe dutwara kandi niwe amadesa gora visi migambi ngo ahuye no kurima yego cyo bafise ukuboko kwitsa ko nimba kurima yego uko cyo ikintu nteye ntabonye ko utoki ikintu gwangana ne ikintu jewe kitsa kingana ni sosa kishwa uwe president w'umusabiki kwi cyo mubarira te kweri nyakubahwa kweri tije nkeneye kweri umfasha ahantu ndima ebana nawe uzobibona je nico mubarira cino ebana twokoresha umwanya cyane mu kurangiza amadesa icyo kinumva wosaba abakunzi ba amadesa baramukurikirana kugira ucurangiza ko bage tubona hari nabandi benshi bari hanze siko kugira ucubaha nakanimero ka kugira baze barabukungene two kwisumamo inomero si wanje barazizi uraza kudishirako abazondondera bazobimbarira si vyose twovugira ngaha kode y'akazi ariko tugira tugende neza na neza turirimbe gaza karirimbo anje wanje ngo dutambe nzenzenze ngo dutambe nzenzenze reka kiriku yigize umuyuwayi kuma yasanga naharabaye uwayi bamusumba nije kurase muri 2009 ntihari bwatse ngaha ho mu gisagara niho washitse ndanazamashe muri ville ndagwana iyo komba urayivamo mugo yapfuye ingota cyafashwa na fitsa cyayigera ari umumesha ngo ahani kandi wagu mutembereza amasashi niko ndagwana komba mwisi niki gituma bamwisende saske kapura amasashi ndakwana komba isoko ya ville gisha waciye uja gukora iki amabarafu nandanaza n'ubukashikashi bacha kwitwa barafu amsamaye kebezi ni so amabarafu
ikiboyi ndagicamwo n'ikintu cyamabaza rero nk'ikihora ikiboyi ndabatera izo nkuru Ebana kumbe kwa kuntu ubona udufiriti nawe wawe ufite inzara y'umusokoro Ebana kumbe rero je ngiye kugura ikiro ndashirako n'inusu yiwanje twa dufiriti kumbe mabuje yahagaze hejuru ariko arakwitegereza ndagi nicaye ati kumbe uko nikukora ariko ngomba kumenya namubariye kora kono sinababwi namubariye ati none mabuja tiwe nubona ngaho muri reka amafiriti turya tireka niho nkiyabona yaratwenze nakaye kantu mabuja wawe iba yaragukoreye ukumva uraryohewe cyane mabuja yaje uko jewe baranyemera sana kwa naguma ndi numa y'ishamba ariko hari akantu wari wavuze ati yuko uri umufana cyane wa Burna Boy siko ndakene turirimbira akarimbo ka Burna Boy kama wo buzi Angelina ni Angelina ari nakandi kantu ka Wizkid bigeze kumbari aciwa leba no my story rabo butsima nawe nyina yaragiye kuri urakanye ubugize nawe nyina yaragiye kurira mu bamaso ego matwi umfirizi byo wumva bimaramanza ababiraba ewe raba Wizkid ukuntu yarago waza kurira mu bamaso mwabasanto kaya karirimbo ndakende gukandirimbira kamari karatori yarara gereva yo ngo ni giro reka icyongereza kirangura ngo niko naciga ariko hari ufisa amake menshi ari mu cyongereza jewe ngo ndo play ngo bombo play jewe ndapfiga ncuma mbatse umuntu presentation mu cyongereza burya buye vuga It's your boy, it's a skate, it's a boy, aka Danger, so Sakima, so gare so president, so you can play bomboka. Kera rero harigo menye ngo bomboka. Navuga ati bomboka, bagaca banwenga. Ariko mu kurangiza turangirize kuri kakandi kaga freestyle wakubitira wadukubitira ka freestyle kitwa muri ne ni so sakichwa sakuwaza nabona zansiga muri ne walete select wagwa ariko MC Gundozi yo wari muri twabonanye hemwe hazoba ingwano ufitisha budi wari nawe no biza chasha aratsi yo kapfuye akunda inaraye inzara nk'imisi ibiri dachasha rekasha kajya kuri rya ngoma hamwe twahwanye azobimbarira ariko Gundozi nagomba je tuyage kano kantu kuri Madesi je ndagomba aba diaspora shika nka batanu biyemera turi seri Madesa nguyu Gundozi nguyu turi kuri ana share umviriza rega ntikiri TV kintu kari shengero ana share ni company muri brand cards ni brand cards ariko kubafana batanu biyemera batanu cyane izi nomero ziguma zicanga murazibonetse izi nyenda bizi ko murazibona banja tuyaga andika cyo dukora group tumublessing tumushire ku yindi mpoye mubazi tumuhagarike neza kandi tuko turasaba siko ikini gisabo bano bantu bacu bavyumve sivyo ikini gisabo tuko turasaba abakunzi ba Madesi bagiye batanzwanya aho bari hose siko turakene neza yuko turakene ego hago yubaho hari hose nimba imana muhetsa akire hari ibibazo byinshi tutaba tuko turavugira ngaha vya Madesa ariko akaba ari ibibazo byinshi bigira iki bimushira muri ne siko turanasaba cyane kweli turanasaba cyane uno mwana w'igihugu cacu bo turakene neza yuko bazomuhendurira ubuzima bano bafana bacu bro batanu gusa dusura guma kora ibiganiro yidoga none aguma cina misi cina kiganiro ndakora ndyohewe ngoma nidoga ariko twizere ko zobikora ndazi hari abantu bafise umutima w'urukundo cyane tugiye kubona ihinduka kuri Amadesi biciye muri abo batanu baguma banja kopi tuzobazanira isipiri nabo kugira dukore urubuga rwa TikTok rwa Amadesi urubuga rwa Facebook rwa Amadesi byose kugira dukore YouTube ya Amadesi nagiye mbona babidusaba mu makomentari bavuga ati turakeneye Amadesi muzomugirire imbuga ziwe bwite siko
ariko izo vyose vyokunda bano bantu bafana bacu bafana ba Madesa mubikoze kuko twebwe ntitwavyishoboza mani kandi haraga kontra yo karamota kuri Madesa haraga kontra yo karamota ata bless Madesa ndagushimira cyane Madesa kanyosha turagukunda ndabakunda cyane nitwa MC Gundo twari kumwe na MC Golagoza hamwe na Amadesa Sizo hasta la vista alongside Bats Mix Easy wagwan mwamwifuza impression nziza kandi zihuta DH Telecom ni nyishu kuri bose byose mubifashijwemo n'abakozi bayo bafise ubumenyi dufise ubuhinga bugezweho mu gukora impression grand format branding panneau publicitaire banderole sticker contravision backlight banner roll-up teardrop impression numérique y'ibitabo flyers badge carte de vœux carte de visite carte d'invitation kwandika ku mipira n'ibindi bikoresho byankenerwa bifasha mu kumenyekanisha ibyo mukora canke mu gutanga ubuganuke mwodusanga kuri Central Building aho batazira kwa Kabwa bureau 301 mukeneye ico muwaza mwohamagara kuri 79 461 059 canke kuri 22 281 281 DH Telecom, you dream it, we print it.